nukuvuga twese turi muri isangemo ntabwo dusenga hamwe pe oya dusenga mu mashengero mu madini atandukanye hariho n'abataja gusenga gusenga ariko bakiyumva nk'umutima wo gufasha kubera ko si bariya bari mu mashengero gusa babafasha hariho n'imara zifasha cyane bazifasha n'abafasha niba umunsi uba wivye duke fata mutwe duke wivyiza ufasha rero jewe nshobora kumara ukwezi amezi abiri nagiye gusenga. Sali Major kandi babwira ati murameze neza ndabaramutsa ndababwira ati mugubye neza aho muherereye reka nongere ndababwira ati amahoro ndetse ukugubwa neza ibyishimo n'umunezero biva ku mwami wacu n'uwiteka Imana bibasage uyu munsi ni ku wundi munsi udasanzwe tugarutse kandi tudasanzwe turi kumwe n'abadasanzwe imbere yacu aho mubona ko dufise umuntu w'umusore w'ifresher asize ubuntu bw'Imana benshi bagiye bamubona ndetse benshi bamuzi ariko uyu munsi nawe akaba ayavuze ati kuva mu kibitoki cyari ugomba gushika ngaho Bujumbura inje kuri Ntaco TV kugira ngo abakunzi ba Ntaco TV tubanze tuganire bamwe n'abandi mugenda mumubona ku mastati WhatsApp ku ma Facebook kuri YouTube channel ndetse n'ahandi hano hatandukanye ku ma platform agenda avuga ati isangemwo nawe ugasanga wisanzemwo ariko wamande yaho umugabo atari so umuvuga mwizina reka tubanze tuhe umwanya atwidondore wereka musaza. Murakoze cyane bwa mbere na mbere reka mbanze ndamutsa abantu bari dukurikirana kuri Ntaco TV abwira uti amahoro y'Imana bane nawe cyane bisangemo bisangemo kuko abaragije Fabien bari kumwe Fabien urazi ko abakunzi ba Ntaco TV benshi bamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza amen baramwakiriye kabisa baramwakiriye bakomeze bamwimike nk'umwami n'umwimike mu mitima yabo mwakiriye nazi ubwaje baramwakiriye ubwo nawe ubugenda bamaze kumwabona n'ubuntu bw'Imana bw'Imana je kuba mvuga ntya meze ntya ubundi n'ubuntu bw'Imana babwigendera cyane kameme nyuma y'ikiyamvure muri kumwe nk'ibisanzwe ariko ubundi twari bugirije mw'indorereka risubiremwe baryumve ninde turi kumwe na Ndayiragije Fabien wasangemo nawe umwe bakunda ari benshi umwe bahaye imitima yabo noneho umwe ariko bikora neza cyane namba 01 ndetse n'abasore benshi bidogera ati umusore inkumi azozidukura ko bivaye n'utunagenda avuga afise ijwi romantike waba ari kumbeshera ariko reka naje reka ndakwakire ndakubwira ati isangemwo nawe mu bwami bwa Ntaco TV kaze cyane tubikora neza cyane isangemo mu bwami bwa Ntaco TV abo tugiye kubana natwe tubabwira ati banzugire subscribe ugire partage ugire commentaire uvuga ati uyu musore je ndamuravye ndamubona neza twaramubonye ari kumwe na famiye yiwe yayisangemwo atanga amakayi twarabonye agenda hanura abantu benshi bagiye batandukanye uyu mitima yabeshira afashwe ndetse dushaka twumita n'umukozi w'Imana yo duhaririza ntacyo bitwaye kubera ko byose dukora ni kubw'ubuntu bw'Imana kandi tubikorana umutima duhabwa n'Imana ariko novuga kubera ko abo dukorana barakijijwe abo dukorera barakijijwe twese tuba dukijijwe umwe wese mukaza akora nawe urakijijwe Ntaco TV irakijije ku buntu bwayo reka tugende mu kirundi c'abarundi ni Ndayiragije Fabien wande Ndayiragije Fabien wabivugire Etienne bavuga menshi wande harabaye umuntu amenya se wase namumenya mwini abateka rero abateka bagoye cyane kabaye ikirundi c'abaho hantu aho iyo bayari byo nanakoze wakoze ubundi nk'iyi misi hari n'igihe umuntu atamenya se umuwaje ati Fabien niko bimeze ko hajya ngo hinge ngo mbaze mama reka mbanze numve hajya ndamwibuka sinzi bamwe bavuga ngo ni barutazara abandi bakavuga ko ari ntunzeye merci beaucoup rero tuyishimye kubana nawe umwanya wose tuza kumarana tuwanje kuwishimira ni Ndayiragije birumvikana neza kuri Ndayiragije
iyo ni imana sinka baragije iyo ni inka ni imana kuko inka ntiragira iyindi ni imana uyiragije iryo n'abavyeyi bakwibarutse bashaka kuvuga ati ndayiragije Benjamin iryo ni ryungane musanze iyo ni phrase sizina uvuze ndayiragije Benjamin iyo ni phrase sizina urumva ndayiragije Benjamin uramenyesheje we ndayiragije Benjamin acayigira intinga yakuragije wewe ni bibiri swate Benjamin bamuragije inka canke imana bayiragije Benjamin Fabien ndayiragije Fabien okay Fabien rero karibu cyane murakoze cyane tugenda tunyaruka n'icatuzinduye tuvuga duti wakoze cyane kwanza kuva mu cyo cyari ugomba gushika ngaha ariko tugaruka duti tukakubaza duti isangemwo yavutse ryari yavutse gute vyaje gute icyumviro caje gute ivyo ni vyumvira abantu bose bagenda biyumvira natwe turakwagije urakoze cyane isangemwo yavutse haraheze imyaka 3 ikora neza Fabien ayikoramwo nk'umunyamwuga na jewe natanguje kino kintu bavuga isangemwo nawe nivyo si jambo nakuye mu ijuru hehe ariko byanjemwe numva nkeneye kwita ivyo ngiye gukora kwisangamwo kugira ngo buri muntu wese haba mu byo nzovuga haba mu bikorwa tuzokora yumve ko yisanzemwo yisanzuye rero isangemwo imaze imyaka 3 iriko irakora abantu bayumva Fabien bamwumva ariko adakunze kugaragara ku masanamu kuboneka ku masanamu ariko muri no minsi biriko biraba cyane ndiko ndaca ku macana atandukanye no ku ma platform agiye atandukanye abantu bamaze kumenya no kunyibonamwo rero no buri imyaka 3 iheze iriko irakora ego kandi urategura attention kuko isangemwo tugiye mu mico y'abantu b'iyi minsi ikintu tisanzemo kugira ukijyanemo biragorana ariko wacisanzemo n'abakobwa uzabumva ngo ujya mu rugo namwisanzemo urukundo rwe nakwingiyemo ariko bimeze nawe babyisangamo hari mu ntumbero yihe kugira reka tuwite umuryango kugira ukore umuryango wa isangemwo hari mu ntumbero yihe nari mu ntumbero yo kumva ko hari bamwe babumva menga barigunze hari ivyo bakeneye kumva batumva yewe hari nivyo bakeneye kuronka bataronka ariko ndavuga ataha mu Burundi ngomba kubikora babironke bavyumve babyisangemwo ndabikora rero nje imbere y'abandi bose abumva twita abanyamuryango bagenda barankurikira nuko reka dusimbize ndibaza bamaze kuvyumva warafashije benshi twarakonye mu mwaka uheze utanga amakaye ndetse abana bamwe bararihirwa amashuri ku bwawe niwe wabyifashije cyane isangemwo yaravuze ati kabisa reka dushiremwo kugira ngo mugihe wateye intambwe kugira ashinge iki gikorwa kigende neza murakoze cyane mu mwaka uheze nivyo twarabikoze birakunda muvuga ngo yari edition ya mbere ko ari nko gupima ariko kandi n'iciyumviro canjemwo bivanye nuko nabona abantu bagenda banyibonamwo bankunda bamfara bisangamwo rero ndavuga ati uru rukundo abantu bankunda banyereka nuko turashobora kurukoresha dufasha abandi novuga nahereye kuri iki gikorwa cyo kuvuga reka turabe rimwe mu mashuri ari mu ngaha mu Burundi dushobore kuraba ko hariko bamwe mu banyeshure bafisa amikoro make sinovuga ngo batishoboye kuko umuntu yarinze ashika kwishura aba yabanje kwishobora ahubwo ikiba gisigaye kibura no buryo buba busombana arico twita mikoro rero turavuga ni ndavuga ati twokorera kuri heshure twokorera kubuhe mugambi ndavuga ni isange kwishure wige nk'abandi na isangemwe nawe ndazana ico gitekerezo muri bamwe mu banyamuryango dusanzwe dusangiye groupe yewe n'abankurikirana baravuga ati Fabien uzanye igitekerezo ciza cyane sinarinzi ngo tuzokorera he ariko maze kwegeranya uburyo mbona burashobotse mu bantu bagiye batandukanye bari ngaha mu Burundi abari hanze y'u Burundi turegeranya amafaranga atari make tubona arabonetse
duhitamwo rero kuja gukorera mu Gatumba. Ya niho mwabonye twabikoze birashoboka. Kameme mu Gatumba niho hakunze guhura n'ibibazo. Niho hiyumviriwe ko cane. Impunzi zigahungirayo. Ego hiyumviriwe ko cane tuja kubikora. Ego. Mumaze kubikora vyaragenze neza nibaza ko umuryango wa Isangemwo kubera ko ari no gupima avuga ngo imponjo ngo biragorana ariko iyo mponjo wewe wayibonye gute? Nakuri naravyishimiye cyane sinarinzi ko abantu bonyere ku rukundo nk'ubwo banyeretse. Vyari bidasanzwe bwaro bwa mbere. Ni naho nahuriye n'abakunzi ba Isangemwo nawe ku nshuro ya mbere kubera ko twavugana ku ma WhatsApp banyumva mwijwi ku mbuga ako noneho uwo munsi bamwe barashoboye kumbona turafashanya ico gikorwa turagikora kigenda neza. Baravyishimiye cyane kabisa. Isangemwo nawe nuko rero tukiri kuri Ntaco TV Mayerikira muri kumwe Fabien Ndayiragije niwe turi kumwe kandi ibintu biriko biragenda neza cyane. Reka tugende dusimbize kuri umunsi wa none twabonye ka invitation mutubwira ati burya Mayerikira turagukeneye nanye ndavuga ati burya ndi mu muryango wa Ntaco TV muntumiye muba mutumiye Ntaco TV eske imbere yuko nza ndakeneye ubanzuze umbwire ibizo buntumiriye. Urakoze cyane. Rero imbere yuko dushika no muryango kwitaba ka invitation waduhaye nari nkeneye ubanze dusigurire eske numvise kiri mu Cyongereza nabonye mu Cyongereza byanditse ko meet and greet ibintu nkeni meet and greet hari gihe twebwe bitaje ko twiga ugasanga ugiye kwiga kumbure washegeshwe uvuye muri mama yagukubise ugasanga Icyongereza tukimenye. Rero wo dukira ku mayange ni naco catumye noneho nitura umuryango wa Ntaco TV canke ndabarondera mukabona n'ubutumire bwacu kuva muri Isangemwo nawe. Dufise umuhuro cyo nyene twise meet and greet ni rencontre twe n'abafana reka mvuge je n'abafana n'abakunzi kumwe n'abandi banyamuryango nko kwa Ntaco TV tuvuga ati muze mudushigikire. Nipfuje gutanguza canke bavuga kuri izi tarike 7 z'ukwezi kwa gatandatu gutanguza ikindi gikorwa cyo gufasha bafise amikoro ari hanyuma y'abandi abanyeshuri kandi amikoro yabo yakabe kuko ari kujya kwiga rufise amikoro amakagukora nuko bimeze ugasanga muyumba yagufasha Imana papa yagufasha byagenze ukuntu amikoro abakorotse bisaba umuntu aza kugufasha kwa amikoro. Urakoze cyane. Rero nico kiri gutuma catumye ndi hano kiri gutuma dukomeza no gutanga ubutumire no ku bandi tuvuga ati baze badushigikire kuri uwo munsi dufise uwo muhuro. Hazoba hari abafana batandukanye, hazoba hari n'abandi baje kudushigikira bavuga muri entertainment kugira ngo abatwe Ntaco TV ba Mayeri sivyo bakwisa bazaba bari n'abandi benshi nyene kugira ngo ibintu bigende neza. Noneho iki gikorwa nsinda cisangemwo ndumwe twisangemwo turi benshi kubera ko kuhashika kwanyu azoba ari uguhereza ikayi imwe 2 3 4 gushika no kwijana umwe mu banyeshure bafise amikoro ari hanyuma y'abandi. Kandi kameme kuba ufise igihumbi ubu ikayi yijana umengo ibigwa 5,000 sinzi kwashika sego ariko gufata 5,000 ukagura ikayi imwe ukagenda yitondanye muri Isangemwo ukavuga ati ngiye gufasha umuryango wa Isangemwo uyu umwe wayo kayijana yandikiyemo bizomufasha cyane kwiga ameze neza ari gusanga iyo kayi ariyo yaributse wayi karamu gasanga iyo karamu ijya gashinge yarayibutse. Rero icyo gikorwa burya ni cyiza bigoye kwiyumvira ariko gushira mu ngiro woroheje umutima abiba bikuru birashoboka. Ishure mwiyumviriye ko rizokorerwa ko icyo gikorwa nijyahe canke rizokuyumvirwa uwo munsi? Uyu mwaka ntituriyumvira ku ishure tuzokorerako ariko uwo munsi nyene turi kumwe n'abanyamuryango tuziyumvira ishure tuzokorerako yewe twige n'ibindi bishobora kuduhuza cane kugira ngo dukomeze kubakana. Ndumva bimeze neza. Reka tuvuga ati Isangemwo nawe urashobora kubwira abana bari hari abantu benshi bashobibaza ati mbe twumvise mutangura kumuvuga ati Abayisangemwo barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari abantu rero mwibara bari ko aragenda tuvuze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza umva ko ari umuntu ajya ku karago. Rero bashaka bibaza bati eske ubwo twe ubwo byo ndikumerwe bishingiye ku madini eske batomorere neza wabwira ati there is no problem.
murakoze cyane uko nyene bivuze there is no problem niho bimeze nta numwe akumiwe nta numwe afise umutima wo gusiba abantu nukuvuga twese turi muri isangemo ntabwo dusenga hamwe pe oya dusenga mu mashengero mu madini atandukanye ariyo n'abataja gusenga abataja gusenga ariko bakiyumva nk'umutima wo gufasha kubera ko si bari abari mu mashengero gusa babafasha urabona hariho n'imara zifasha cyane bazifasha cyane bafasha umunsi uba wivye duke fata mutwe duke wivyiza ufasha rero jewe nshobora kumara ukwezi amezi abiri nagiye gusenga ariko amasengesho y'abandi bana kabaguma avuga ati akaba ari yafasha je utashe namye niyumvira kwa barya abantu hari abantu bagenda baravuga utuwe bibabara ukazumva kanuka kuguye mu gutwi bavuga ati aba bantu bazodukwegera n'ukuri jewe nari narifunze kuja guseka kugira ngo nzone nivyo nireguza ati padiri yavyigishije ntaje nkaza n'umuntu we mwibarabara ikarabivuga aho uzokwireguza iki ntaco nzireguza ni nko kunyeretse ko tuvuga ati navyo yisangemo ni ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura aho bizobera abakomeza kuvuga adresse ni muri messe des officiers aha nyene mu gisagara ca Bujumbura benshi barahazi ikibanza kizwi kigenderwa na benshi niho bizobera niho tuzoba turi kuri uwo munsi itariki ni itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu itariki 7 ukwezi kwa gatandatu uwo mwaka nyene 2026 naho ndazi bizoba bisa neza cyane nanje nkoma y'ikirambi cyo gihe nsiba ngwayo itariki 7 z'ukwa gatandatu ayuri you will be there icyavuga ayuri nawe uravuga you will be there you will be there akonda kazi rero icyambere twe tubaje gushima kwanza kuba wariyumviriye ico gikorwa reka rero tugende mu ntambwe ikurikira tukubaza duti ugishinga ico gikorwa kwanza urubatse canke uracyataha kwa papa na mère murakoze cyane ndubatse mfise umugore n'umwana umugore wanje yitwa Nimbona Betty amukunda cyane Betty n'umwana wacu yitwa Ndayiragije Fati Fatuma Fati rero ni Fatuma mu Kirundi oya uvuga ni Fati ni Fabien Fabien Betty sibyo Fabrice Beatrice bariteranye Fabrice Beatrice Fatuma nabo bantu bataye nini cyane isangemo nawe usanga wavyemeye cyane okay ikibazo nangiye kubaza cyari warasinze isangemo Betty nta bantu baje kuvuga ati eski umugabo wawe irefu yawa yasoze yavyumviye ko neza ibintu ariko aragira agomba none itunga ry'umuryango agomba aje kuri ikirori nazijya nkumi zayisangemo narirya usanzwe ufise akaje kari romantique inkumi zisangamo aho hantu mu muryango tuvuge wose ku mufasoni ku bavyeyi ku bamabukwe nta kibazo byaguteye ntibiba bigoye ibintu byose mu ntango kubera ko usanga umuntu wese agenda ahura n'intambamyi zitandukanye nivyo hari bamwe bamuca intege kuko nanje hatari habuza abanci intege ibi bintu ntaho bizoshika jendo umwana yivira ruguru ntibiba byoroshe ariko na cyane cyane gukora cyane no gushiramwo imbaraga inguvu ivyo byose twaje kubirengera abo tuza kubereka ko ibikorwa ari byo vyivugira ayo majambo barayahevye bo nta no muntu nkiyumva hari kera bakikujagiye ariko ubu byarasometse bimaze gusomeka bashagaruka abantu bakavuga bati niwe wahezagiye warose umugabo nka Isangemwo Fabrice yarakuragiriye nyene biragenda neza nuko Isangemwo twinjira mu tuntu n'utundi tukubaza duti eske mu mbono kazoza wifuza ko Isangemwo mu minsi iri imbere kizoba ari ikintu kimeze gute nifuza ko Isangemwo zoba ari umuryango ukomeza kwaguka cyane dukore cyane aho tutarashika tuhashike kubera ko umunsi ku munsi ko buca bukira mba mbona nkeneye guteza imbere no muryango kurusha uko uteye imbere mbona ko hari yindi ntambwe dukeneye gutera tutaratera urumva rero sishobora kuvuga ngo ndabona aho tuzogarukira kuko byose byamara ibishasha ico conye ca mbere turanje kugishima
tuvuga duti ibintu birameze fresh hampande rero yaho ndibaza byinshi bamaze kuvyumva ndetse barumvise isangemo n'ikintu ki ndetse n'ibindi bazogenda bavyumva kuko ntiduhereje ngaha tuzobaherekeza ugushika mushike aho muzoba mugenda kw'iryo shure byose bazogenda babona kuri Ntaco TV ati isangemwo biriko bigenda gute ko mwarize mutuyumvira ko mukavuga ati Ntaco TV twafashe nk'umuvyeyi reka tuyitumire tube hagufi ahantu hose tuzoba tuhari nibaza ko atakibazo kizoba kihari kuva mu Cibitoke cya Rugombo kuzi Bujumbura uje gushinga isangemwo uvuga ati jewe abafana benshi n'abarosi Bujumbura n'abarosi Mwaro n'abarosi Gitega ico kintu kugira uvuga ati uyu munsi umuhuro uzobera Bujumbura nawe ubwawe Bujumbura sihuri nagatima ko kuvuga ati ngomba mpindura intara ni mukemve mu Cibitoke nje kuba hafi y'abanyamuryango bo dikibazo kigoye kwishura ko ariko cyo kwishurana ubwenge mu Cibitoke cya Rugombo ni hafi y'Ubujumbura cyane ni Bujumbura yagutse ni Bujumbura yagutse kandi je gushika Bujumbura naco biba bintwaye ibikorwa byinshi ndabikorera hano Bujumbura kandi naho dufise abantu benshi mu ntara zitandukanye rero no kuri twiyumvira kubikorera hano sije vyumviriye je nyene kuko barampropose abanyamuryango ndavuga ati ahantu ni sawa rero sinumva ko ngiye kwimuka zigiye kwimuka ndahaba hose to ndahaba ni Papa Fatuma rero tuko turaganira CEO wa Isangemwo Papa Isangemwo ndetse n'umupapa w'umwana n'umupfasoni sinzi ko ari umwe ko ari cyangwa ari bangaye tubwire reka dufate uwo rero kame muraboneka ko ari wenyene ufise ariko turishimiye guhura namwe tugusaba duti nakaye kajambo bubwira abakunzi ba Ntaco TV akajambo nobwira abakunzi ba Ntaco TV nizera ko bameze nk'abandi bamaze gufata inzira nziza yo kumenya byiza aho bikorerwa yo kumenya ukuntu umuntu yatanze byiza aba yacumukuye yarushe bya bindi tuvuga bya subscribe bimwe tuvuga gushigikirana kuko ntacyo twasaba abakunzi usibye ko dushigikira badushigikire bakomeze gusangiza ibikorwa byacu abandi babishikana aho bitarashika niwo muryango dufise bakomeze rero badutera intege nico kintu no basaba ndarabasaba kuzoza kudushigikira nkayisangemo nawe muri no meet and greet ego hampande yaho uyu munsi ufise meet and greet uyu munsi waje ku kiganiro bakonye kuri kamera ariko mbere warihisha niki cyatumye uyu munsi uvuga ati bigize iminsi uje imbere y'abantu bakubona niki cyatumye wumva ukwirekura ukaje imbere y'abantu kabireka twarakoze cyane twarakoze byinshi inyuma ya kamera ariko kandi abantu badusabye turakeneye kumenya wa muntu wacu dukunze kumva tumubone rero narabikoze nuko kurundi ko ndabikora ikindi kandi nuko dufise byinshi byo gukora abantu batumenye batwumve bareke kuguma batwitiranya kuko hari abantu batwitiranya cyane hari abantu bashaka gukoresha amazina yacu ko tari ko kubera ko tutagaragara tutaboneka ariko ubu turi kuboneka cyane turi kuboneka cyane turi kubagwa abantu amajwi n'amasanamu yego uyu munsi wowe inka Isangemo uri umwe abantu bakunze gushyira ku mastati yawo ya WhatsApp kubwo bamwe bakavuga ati unjya amafisa katukeza ubundi ati bimeze uko uyu munsi wowe yumva gute kuba ubutumwa uri kuratanga uba wicaye muri bisi ukumva umuntu ari karaka kuvugiza hambavu atazi nuko ari we ariko abyishimira akavuga ati uyu muntu cyo munyereka nako nibiba bisanzwe umaze guhura na benshi hari nabo uzabumva ko barengana n'amaguru bari mu mabisi bari muri Isangemwo nawe ukumva nyine ati bya bintu dukora abantu barabikunda bavyibonamwo kuko umuntu arinza guhamagara anakubwira ati narakubonye atakubonye mu bibi ahubwo yakubonye mu byiza usanga ari ibintu byo kwishimira cyane turavyishimira no kuri tuba tubona ko dushigikiwe ari bamwe babanyamuryango tuba turi kumwe nyine yego Monsieur Isangemwo reka tugushimire cyane ibi na biriya bazovyibonera ndetse intasho kubasigaye mu Cibitoke cya Rugombo kuri Mama Fatuma ariwe Beatrice nawe ubutumura mukirize ati kirambo yakurikije cyane ego reka rero tugushimire tukubwira ati udufashe
usezere abatwakiriye bakemera bagafata agatebe bakicara bakumviriza ikiganiro cyacu. Reka nshimire cyane uno munyamakuru Mayeri wowe nyene kuri Mpaco TV. Yego mwakoze cyane, mwarakoze kwemera ubusabe bwacu noneho no kwemera kwifatanya nacu muri kino gikorwa twatanguye kitoroshe. Tubashimire cyane bumve ko tubashimiye, dushimira n'abariko baradukurikira muri rusangi. Wari umwanya mwiza n'ibihe byiza bidasanzwe, banumva no komeza kuvugana na public yacu. Yego dufise byinshi twababwira bugaca bukira, ariko kandi niko bimeze. Thank you so much.